mbona byose ari byiza bigenda byiyungura bigenda neza naho hatabura ibibazo. Anezerwa kandi nkabifata nk'uko ari faveur Imana yangiriye. Nategerezwa kuza mfite team dukorana baraza guperforminga uretse mugabo dukorana rero n'abandi benshi mfana donc nategerezwa kuza ni pamoja nyene. Niyumvisemo kuza gusa kuva hirya ejo nk'ubimenye niyumvisemo ko noza. Stovona agomba gushimira mwebwe nshimire n'abankurikirana ndababwire ko mfise igikorwa gishasha ndiko nategura barabibona ko nahinduye look. Reka tutambe nabo kidogo bababwiye mutambe munakatara sio. Reka tutambe twebwe ko bavuze ko utamba neza bamwifana. Okay, pole mbele mwaso mwango malingo hizo. Okay, ready, 1 2 3 4 5 I never lose. I'm glad one more time. Canee.
désolé. Ubisimihaye devo naragucitse naguteye indobo je suis désolé. Yes, hello bakunzi ba Sunday Church na imperialTV ndabaramukije nizera yuko mumeze neza aho muherereye. Nkuko mubibona turi muri PAMOJA. Uyu munsi si Sunday Church, no munsi ni Sunday Church show. Okay, nkuko mubona uyu munsi turi muri PAMOJA aho habereye giteramo nyene tugara umwaka kandi ni Sunday Church yugara umwaka. Rero hari abastar benshi baririmba gospel bari indirimbo zo guhimbaza Imana. Tugiye kuvugana byinshi nabo, muraza kubona MTC, muraza kubona SMS benshi sino basezeranya ubunye kuko sindamenya neza yuko tuza kubaronka bose, ariko ndazi neza ko muza kurabana PAMOJA Festival hamwe nanje. Muri uyu mwanya rero nagamba kurasaba kwanza banza mugire subscribe kuri imperialTV, hanyuma mubandanye muryoherwa na TV yacu. Ubu rero tugiye kurikira abastar aho bari kuko hari ahantu nyene babanza kwipanga, murabizi namwe. Rero tugira tubakurikire hanyuma tubabaze uko biteguye, uko bizahugenda kubera ko mwabibonye bakoragira checking sound. Epfo naho bakobaragira abadanseur ko baratamba bafise stage zibiri nkuko mwabibonye, muraza no kubona kuri imperialTV. Okay, bafise stage zibiri nkuko muza kubibona kuri imperialTV. Hari aho bariko baratambira, hari na stage abaririmbyi baza kuririmbirako. Muba nkurikire rero muraza kubona vyinshi. Nkuko mubona turi kumwe na MTC n'umugwi ngaha mu Burundi urimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Mugiye kumva vyinshi rero kuri wange ningene biteguye. Amakuru ya Ni sawa, nawe ni bon. Ego meze neza. Urakomenda? Je ndashima Imana. Izina ryawe ni gute? Izina ryanje ni Nzeyimana Ange Michel, hama kabarije ndongoye MTC. Abandi bari nganye bari hari yangira bako barasenga. Bako barasenga? Okay, Michel, wowe iyi PAMOJA Festival subwa mbere muri PAMOJA Festival? Oya. Subwa mbere ariko n'ubwa kabiri. Antuka naho mutazijamwo, naho mutaririmba mutaba muri aba invité, mwarazijamwo? Ego je personnellement nahora ndazizamwo. Okay, kubwawe Michel, iyi PAMOJA ni sinzi sinibuka edition yariyo ni ahe difference ubona iyi PAMOJA nizigeze kubaho? Bon, différence ni d'abord premièrement nuko izambere zahora zibera ku musenyi. Mugabo no musi zabere nga kuri jardin public kandi kindi kare twara tubona podium imwe, mugabo no musi hari zibiri. Rero hariyo changement nini, hari ibintu byinshi byahindutse kandi twizera neza ko n'ubwiza bw'Imana buza kwigaragaza mu yindi facette twara tubibonamwo muri rya misi yindi. Okay, Michel, kubwawe nka MTC mwiteguye gute? Bon, turiteguye cyane, novuga ngo mu buryo bwose, uburyo bw'imwemu ndetse no mu buryo bw'ibikorwa, ndiko mvuga ama repetition canke uburyo twateguye ibintu. Nizera neza ko Imana iri kumwe natwe kandi biragenda neza cyane. Hanini ico twiteze ko si inkomezi zacu niziri ku ma repetition menshi twakoze, mugabo ziri ku buntu bw'Imana buri ku buzima bwacu kandi ni na message dufishe dushaka gutanga ku bantu baje. Twiteze ko abantu baza gukizwa, ingwara ziza gukira, abantu baza kugirirwa neza. Imana. Ikindi kintu naco nari nibagiwe felicitation kuko nimwe mwabaye abambere mu magroupe muri EJ Festival, sivyo? Mwiyumvise gute igihe bababwira ko ari mwe muri abambere? Bon, twaranezerewe kandi cyane kuko ni ikintu twari dufise ku mutima kandi twakorera ko mu buryo bucanke buriya kuhimiriza abantu kudutora nibiki. Mugabo ahanini sinibaza ko twatowe kubera ko peut-être turi abantu ba mbere bakora neza, mugabo n'ubuntu bw'Imana. Nuko Imana abonye ko muri kino gihe nitwe tuyikwiriye kandi ivy'Imana ikora tubishima uko nyene kandi turashima cyane, dushimira cyane n'abantu badutoye bashizemo ingufu bakadutora bagapartager. Imana ibahezagira, intsinzi ni iwacu nkuko ari ni iwabo. Ego mwebwe nka MTC mwibaza yuko ari gike abantu babashimiye gisumbica abandi? Bo abo ico kintu nibaza ko kibaza abantu nyene. Ego. Okay, Michel, reka tubashimire cyane. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye gose. Murakoze. Ego, murabona ntegereje gukorana na MTC mu mwanya, murabona abandi benshi bagenda batandukanye. Nkuko mubona kandi turi kumwe na Eden Banga. Jewe afite agenda kwita ngo Eden Banga. Urumva Eden Banga. Ejere niyo bangose bambwira ngo yitwa Eden Banga. Amakuru ya? Ni meza cyane. Urakomeye? Yego, ni sawa. Okay, karibu mu kiganiro Sunday Church. Murakoze cyane. Eden, felicitation kandi indirimbo yawe niyo yabaye ya mbere muri EJ Festival. Yego, merci beaucoup. Nkuko bibona twe turakorana n'abantu vraiment baba ba mbere gusa. Okay, Ede, n'ubwa mbere utumirwa muri PAMOJA? Yego, bwa mbere.
igihe bakubwira yuko uri invité muri PAMOJA Festival wiyumvise gute? Niyumvise neza yego kuko abandi bose biyumva. Wowe iyi PAMOJA Festival uyibona gute ku bwawe? Je nibaza yuko ukuntu ndayibona ni akaryo keza Imana iduhaye kandi kugira ngo twongere kuvuga inkuru nziza. Mbega Deni Banga afite indirimbo zingahe? Polo mama indirimbo maze gusohora ni imwe. Mbega Deni Banga yiyumva gute iyo mugoma mutumira mu ma event menshi kandi afite indirimbo imwe? Niyumva nka kujya abandi bose biyumva ni abantu ntibiyumva cyo kimwe, abantu ntibiyumva cyo kimwe, mwese afite uko yiyumva. Okay, ndanezerwa kandi nkabifata nk'uko ari faveur Imana yangiriye. Yego. Mbega Deni Banga yibaza ko ari kiyo barushije abandi kugira ngo agomba atumirwa mu ma event ku ndirimbo imwe? Hari abandi en plus bafite indirimbo nyinshi batarashobora gutumira. Nibaza ko atana kimwe ndabarusha vraiment kuko twese turi umuntu umwe muri Kristo Yesu, twese turasa. Rero ntaco ndabarushije, twese turi bamwe, turi ku gikorwa kimwe. Okay, twitega iki kuri Deni Banga muri uyu mwaka wa 2021? Muri uyu mwaka wa 2021 ngo kwitega izindi ndirimbo zanje. Mbega Deni Banga yiteguye gute muri PAMOJA Festival mu mwanya ba performing yiteguye gute? Deni ntabwo bafise kubera no bwa mbere. Ntabwo bafise kubera ko jewe ndizera ijambo ry'Imana ko rivuga yuko tutahawe impemu y'ubuja ngo twongere kugira ubwoba. Rero kubw'ivyo nta kintu na kimwe giteye ubwoba kirimwo kubera ko ni igikorwa c'Imana kandi twese turabavukanye, rero ntaco gutinya kirimo. Okay, Eden katubashimire cyane. Murakoze cyane. Ese nkuko mubibona ubu naho turi kumwe na Shaka. Mbe ni Shaka? Yves Shaka. Yves Shaka. Yves, amakuru yawe? Ni poa. Umeze neza? Ndi sawa, nawe ni bon. Yego, merci d'utaliteka ryo korana natwe kuri imperialTV. Numva merewe neza. Yego, kandi turahimbawe no kuba namwaje gushigikira bino bikorwa. Murakoze cyane. Mbe Yves Shaka je none nibaza ngo aririmba iki Jamaicano wombye ngo urimba reggae. Reggae na dancehall. Yego. Okay, Yves Shaka muri iyi PAMOJA Festival urabona iyi PAMOJA ya 2020 n'izindi zahotse ku bwawe ni ya difference ya ma edition yarenganye ni ya 2020? Mbona byose ari byiza bigenda byiyubura bigenda neza naho hatabura ibibazo mugabo turabona ko biko bigenda neza. Nubu urabona ko vyabaye twagira ubuntu twega imvura ni yatwumviye gushika ubu niragwa kandi ibintu biraryoshe cyane. Yves Shaka no papa afise abana n'umugore mugabo urabona ko akiri umuntu w'umujene kandi arabikora neza. Ivo yumva gute iyo uriko uraririmba uri umuntu w'umupapa mugabo? Sindi umujene mfise amaraso y'ikijene uravyumva. Amakuririmba cyo kimwe n'umupira uko umuntu akura mu kuririmba niko abimenya kurusha kandi tubikora kugira ngo tubitange kurundi runganwe. Rero uyu mudiyo wa danso canke reggae hamwe na gospel urbain kera sivyo byari bigezweho ariko no munsi nivyo bigezweho. Murazi yuko hahora haririmba ba Fortran, ba Dudu, ba Fabrice, ba Pauline n'abandi bagira present worship kandi baracabikora. Mugabo Imana ko muri yabonye ko muri iki kiringo cha Facebook na IG na Twitter na Snapchat n'ibindi hakwiye kuza iyindi sezo naye ni mavuta hamwe novuga undi muvinyu ari wa music urbaine nivyo bihari rero ubu twegere bakera turi hano kugira ngo dufashe urunganwe rushasha kugira ngo babikore neza. Yves Shaka twitegeke mu mwaka wa 2021? Mu busanzwe narinzi ko uziko nasohoye indirimbo yitwa Ledo iri kuri YouTube channel yanje yitwa Shakamento Official bashaka bagire subscribe. Iyo ndirimbo ni hiri ariko ama lyrics kugira ngo muyige mugabo mu mezi abiri ari imbere tuzogira video. Yego. Ego urasohoye indirimbo none mu mwaka wa 2021 Shaka ariko arakora iki kugira ngo ayimenyekanishe gusumba? Nakubwiye mu bisanzwe maze igihe ndi muri studio narakoranye na Floris ibijanye na dancehall. Ubu ndiko ndakora imiziki live ya reggae ndabishiramo ngire album. Nivyo ndiko ndakora rero sinzi ryari bizosohoka mugabo kimwe kizakirashigwa habona urukurikirane rwakwira nzobisohora ashaka kwa mwakuza mu mpera z'umwakuza. Yego. Mbega Yves Shaka hamwe umwana we umwe mu bana biwe yoba umuririmbyi akaba umuregaman
aririmba reggae cyangwa dancehall cyangwa umu artiste muri rusange. Yo byifata mu gute? Si twe dutuma umuntu aba ikintu. Ni Imana igushiramo ingabire. So ikimana yagushizemo nikiba kibi nikiba gito sinzi bivana. Twe tuhari kugira ngo twerekeze abana kugira ngo bashike ku kimana yabamagariye gukora. So n'umuhamagaro sino muhagari. Ushaka ko muririmbyi gasanga wawushije umuhamagaro ubundi akaba umu engineer akaba yawushije umuhamagaro. Muguri mu muhamagaro wawe amavuta aratemba kandi ibyo ushaka byose birashira. turacari muri PAMOJA FESTIVAL, akaba ari abantu bararyohewe, abantu baryohewe cyane. Jambo kaka. Jambo sana kaka. Unaitwa nani? Naitwa Frank. Unaweza niambia unajisikiaje? Najisikia bien sana wakuu hapa pamoja leo, I'm happy kabisa. Ndio mara kwanza ukuya pamoja? Hapana, nakuyaga. Na mimi ni musician na imbaga. Nilipenda kuya leo kuona tu. Unapenda sana pamoja? Naipenda sana juu ni ya nyumbani. Na wenyewe wanaiorganize wengi na wajua. Unaweza ambia kitu wenye wana organize PAMOJA FESTIVAL? Wanataka nikawaambia tu waendelee, wanafanya juu ni kazi mzuri na iko très bon. Vraiment napendaga pamoja juu in class ni happy to happy. Unaona kama hapa tuna enjoy, tunafurahi. C'est bon vraiment, en Christ c'est très bon. Okay, asante sana kushukuru. Nashukuru sana, thanks. Merci. Sir, ni sawa? Sawa. Urakomeye? Akazina kawe ni gute? Ni Clara. Clara. Ego. Urashobora kuduza kajwi? Sawa. Okay, Clara, hii PAMOJA yo kubwa wayibonye gute? Bon, biraryoshe. Waryohewe Cyane. Iki gica kuryohera? Amadanse. Hamwe n'abaririmbyi. Niki ki wagaye muri PAMOJA FESTIVAL uyu munsi? Nagaye? Nta na kimwe vraiment. Reka tugushimire cyane Clara. Sawa, murakoze nawe.
yacu ibira amakuru ya Ni sawa. umeze neza Turaho. bitwande Nishime Charlene. sha Charlene. okay nawe bitwande Uwizeye Wivine. okay muyumva gute Turaryohewe cyane kuri uno munsi wa PAMOJA Festival. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu n'akayasha tubyumva nawe. ni iki cyakunejeje wivi Bon. Ukungene gusa gutambira Imana uko abantu bose bamenye Kristo turi ngaha twaza gutambira Imana ata bintu by'isi birimwo ariko twumva umunezero cyane n'ingene bimeze organisation ingene imeze turaryohewe cyane. sha nawe yumva gute Ndaryohe cyane ukuntu ndiko ndahimbaza Imana. Ndakunda cyane guhimbaza Imana kandi ndakunda gutambira Imana cyane. ni iki cyakunezereye muri PAMOJA Festival Nuko twabonye abaririmbyi b'u Burundi ko bashoboye guhimbaza Imana kandi bakadutambisha. nta kintu na kimwe cyakubabaje ndibaza muri PAMOJA okay ni iki wabwira abantu bateguye PAMOJA Festival Abayiteguye bon. Uko kese subirango nanumvise. abategura PAMOJA Festival ni iki wabwira Okay. Vraiment Imana ibahezagire. Turaryohewe. Ariko reka mvuga akantu kantu nawe inyama izivye ariko turaryohewe. Bitamira na mera menshi cyane. Ariko turaryohewe. Organisation imeze neza. Turisanzuye. Bon bimeze neza cyane ni ibintu biri organisation vraiment. Abaririmbyi baza mu rutonde bakadutambisha tukanwa tukarya tukahura n'abagenzi ni ibintu bimeze neza cyane Imana ibahezagire bakoze ibintu bimeze neza turabashimye shushu merci beaucoup Ego vraiment turakoze cyane ibintu bimeze neza bimeze poa.
turi kumwe no mu Miss twese turamuzi benshi baramuzi vraiment yitwa Dative Miss University mucubera cawe dasti amakuru yawe ni sawa umeze neza cyane. bon byagenze gutegura kubera ko waje muri PAMOJA Nategerezwa kuza mfite team dukorana baraza guperforminga uretse mugabo dukorana rero n'abandi benshi mfana donc nategerezwa kuza ni PAMOJA nyene. okay ukubwa we ubona iyi PAMOJA ibona gute ni ryatandukaniro riri hari n'izindi zose Of course biratandukanye kubera izindi twari tumenyere ku ma plage mugabo yabereye hanze anatari kuri plage donc hariyo une différence mugabo iraryoshe je ndaryohewe ndakunda aba artiste bakora performinga neza même si byatanguye bitevye mugabo ça va. kubwa we yumva gute Numva ndyohewe like ndaryohewe kandi ndaciteze byinshi ntibirahera ntituraga no hagati donc nditeze ibintu byinshi vraiment. okay kubwa ni giki wabwira abantu bategura PAMOJA festival turabasabye ntibazigere bahagarika baza bandanye babitegura ni ibintu byiza bituma duhura nk'abana b'Imana tukinjoyinga donc ndabasabye ntibazogere babihagarika vraiment ahubwo biyumvira andi ma stratégie bakoresha ngo kibe meilleur kibe bigger ko ni ikintu ciza. Ego. okay none PAMOJA festival abantu benshi baravuga ngo iyi PAMOJA ngo ntaho itandukaniye ngo n'ibindi biteramo byo mwisi bijya bitavyo mwisi wowe kubwa wowe bifata cyambere ntavyo nzi uko ibyo mwisi ntavyo nkunda kujamwe cyane mugabe ico nzi habari ubwiza bw'Imana kubera yuko biba mu nzira tutamenyereye muri eglise nibisiga ko atari byo nivyo nkunda kuvuga igihe cyose ibintu bibaye ko bimenyereye kuba nibisiga ko atari byo ifo ko tuza turiga kwiadapta ku bintu bishasha so je ndayikunda PAMOJA vraiment personnellement ni kuga nkunda nshigikira ya dati nka Miss University ni giki wabwira abantu ko baradukurikirana bon abaje murabibona nyene ko bitesa enjoy abataje naho mwahomvye ndabasavye ni twaronka iyo opportunity bakabitegura kandi next year don't miss. Yeah. dati turagushimiye cyane Merci aussi. okay nababwiye umunsi ko ibintu by'amasiyo bipriza gusa uyu munsi muri PAMOJA festival twahuriye n'umuntu w'umustar musanzwe muzi unasundi si ni Berry Music uyu munsi yaje muri PAMOJA reka tubwire ico yaje gukora muri PAMOJA festival. Berry amakuru ya Salamu sana. yego beze neza kure kuce wambara amafime wumva isoni canke Oya amatara yumva nici hatari amatara ciyagu akubita umuntu. Berry amakuru ya umeze neza Ndakomeye n'ukuri nawe. yego umeze neza Nagwera kutarangana gute. bashanga Berry ngo navyibushe yabyibushe raba ingena asigaye angana kamera nikimukwira kare twaregerana gutya ubu we bana ni fafa for real. arabeshi oya Berry banza umbwire kwanza waje ukora iki muri PAMOJA festival naje kwifatikanya na bagenzi banje ba gospel ni ryambere ndahaje mugambo naharyoshe cyane sinzosubira gusiba. ni giki catumye uza ni giki cagusunikiye kuza muri PAMOJA festival ngirana umuhamagaro numvise noza gusa kwifatikanya nkaryoherwa gusa kuko numva ni ryambere nje mu ma edition yose yabaye ni ryambere narinje numva ni bien. okay kuvuze ngo ni umuhamagaro ushatse kuvuga iki ko vuba twabafata gusanga muri gospel oya gospel nanyo nzoyiririmba nzobicanga mugabo novuga gute niyumvisemo kuza gusa kuva hirya ejo nk'ubimenye niyumvisemo ko noza. Yego kubwawe wayibonye gute PAMOJA festival antwiri top scene yabo irasara ni scene ya mbere nziza sana sono the same biri top sana n'abaririmbyi actually bariko baraturyohera sana. Berry mbwira umuririmbyi muri baryo bose bamaze guca hajya uwo wumvise umuntu vraiment arangyoheye sana bose bagize neza maybe ibyo no bivuga ngize mpejeje bahejeje bose niho nobwira ati uyu niwe ndyoheye sana amaze guca bose bari top sana. muri ibyo gospel ukunda batatumiye ngaho ni wa gospel bose ndabakunda
bose ndabakunda kuko nabaririmbyi bose. Okay, Berry nigiko babwira abariko baragukurikirana muri uyu mwanya uca ugendera kubwira ko nabateguye PAMOJA Festival. First of all nagomba gushimira mwebwe, nshimire n'abankurikirana, ndababwire ko mfise igikorwa gishasha ndiko nategura, barabibona ko nahinduye look, vuba bacitege, ndiko ndagikorera amasanamu, ibyo ntari bwakore n'umunsi wa rimwe, bitege ikintu ciza gusa, Imana niyadufashe. Nshimira abaorganije PAMOJA kuko ni ibintu bishemeye, ni gospel ya mbere, donc ifise movement kandi ni ibintu vyiza cyane, babandanye gushika naho tuzoba tukiriho. Berry, uvuze yuko hari ikintu gishasha uriko urategura, hariho Angelina, hariho Melana, ubu naho twitegende bagire subscribe kuri YouTube yanjye. Oya, twitegere iryahe zina? Bon, nico gituma navyo bagire subscribe kugira bazoba ba mbere kukibona. Ndababwiye ubu nibasubira kwiyumvira kuja kukiraba. Subscribe Berry kuri YouTube ninde? Berry Music 98 canke 98 canke 98 ku batumva izo langue zose. Berry, reka tumushimire cyane. What is